Uburundi buzokunguka abaguzi bangana n'umuriyaridi umwe, imiliyoni 42, igiturire gituzwe, amahinguriro ahiganwe ku mugaragaro. Ivyo ni bimwe mu vyavuzwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza kuri uno wa 9 Nyakanga i Bujumbura, aho yariko arugurura ihiganwa ku ncuro ya gatanu y'ivyahinguriwe hano iwacu ku Civugo kwinjira mu karere ka Afrika mu vyo guhanahana ibidandazwa. La stratégie nationale d'intégration dans la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, qui vient d'être adoptée par le gouvernement du Burundi. Kwinjira mu karere k'ibihugu vya Afrika mu vyo guhanahana ibidandazwa biraboneka ko Burundi uzohungukira abaguzi bangana n'umuriyaridi umwe, imiliyoni 42 bishobora kwinjiza amahera mvamakungu angana n'amadolari 2,700. Kwinjira muri ako karere bizotuma dushorera hanze ibidandazwa bitandukanye, amahinguriro yo mu Burundi amwe nayo hanze, iterambere mu vyo duhingura hano iwacu, kuduza ubumenyi mu vyo kwiteza imbere mu bapfasoni n'abakiri bato. Kuri ubwo rero ndemeza neza ntakekeranya kwinjira ry'amahinguriro y'abigenga ya hano iwacu mu karere k'ibihugu vya Afrika mu vyo guhanahana ibidandazwa bizofasha mu gushigikira imbonakazoza igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 hamwe n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Je reste donc plus qu'optimiste que l'engagement du secteur privé dans le processus d'intégration effective à la ZLECAf nous permettra d'atteindre les objectifs escomptés de la vision 2040-2060. Olivier Suguru arongoye ishirahamwe ry'amahinguriro no kudandaza mu Burundi CFCIB arasigura intambamyi ziri mu gisata c'amahinguriro bagiye guhangana nazo. C'est en effet une réponse aux plus grands obstacles relevés. Inyishu ku ntambamyi zibonekeza ku banyamitahe b'abarundi ndashobora kuzivuga. Igiturire cibonekeza, kutaronka ingorane vyoroshe, kubaka amakori maremare, kutaganira hagati ya leta n'abikorera ivyabo. Izindi ntambamyi twovuga nuko leta itava mu mashirahamwe y'abikorera ivyabo, kutizera ngo bashire mu mabanga akomeye y'igihugu abazoserukira abigenga, cane mu vy'ubudandaji, hamwe no kugorana mu gutanga impapuro za nkenerwa kwibonekeza mu bisata vya leta. Le secteur privé au poste clé lié au commerce et la lourdeur des formalités administratives. Tubibutse ko ivyo bikorwa vyari vyitabwe n'abanyacubahiro batandukanye, uhereye ku cegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubudandaji, umuyobozi wa CFCIB, uwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura hamwe n'abandi.